mu nkundire ndabaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugenzi wanje Claudine yakoze ku bw'ivyigwa yamaze kudushikiriza vy'intungamagara n'umwigisha w'intungamagara no kutwigisha ukuntu imiryango yacu yoba mu amahoro. Nishimiye rero kubaramutsa nongera ndabatangariza yuko tugiye kumarana igihe kingana n'iminsi 14 turiko turiga ubutumwa bwiza, ico ijambo ry'Imana ryavuze ku civugo kivuga ngo ivyizigiro bishasha vyerekane mu gisagara. Ivyizigiro bishasha vyerekane mu gisagara, vyerekane mu gisagara. Ivyizigiro bishasha nico civugo cacu. Isomo ry'intangamarara turisanga hariya muri Ezekiyeli igice ca 18 ku murongo wa 31 gushikana ku murongo wa 32, kandi harimwo ano majambo akomeye nshaka ngo buri wese akurikirana buno butumwa bwiza ngo azirikane. Nimwironkere umutima mushasha, nimwe mushasha. Mugenzi, mwino minsi 14 Yesu arambarira ngo ndagutangarize yuko yifuza yuko uronka umutima mushasha, nimwe mushasha ituma ugira ivyizigiro bishasha. Ivyigwa vyacu tuzobikurikirana biciye ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook, YouTube hamwe na WhatsApp. Facebook na YouTube azoba ari mu buryo bw'amavideo, hazoba harimwo ivyigwa bitunganije neza ku buryo biravye mu buryo bwa video ushobora kumenya vyinshi kurusha uwabikurikiranye mu buryo bwa audio. Ariko kubera yuko hariho abari mu turere bidakunda yuko bakoresha zino mbuga nka Facebook hamwe na YouTube, ariko WhatsApp ikaba iborohera, bazoca bakurikirana bino vyigwa by'ubutumwa bwiza bakoresheje WhatsApp. Bahamagarirwa guca batwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 51 208 669 kugira ngo tubashire muri groupe ya WhatsApp nabo bashishikare gukurikirana bino vyigwa. Nkuko mubibona, ivyigwa vyacu bitangura kuri ino genekerezo ya 2 z'ukwezi kwa gatatu, bizoza kurangira itarike 16 z'ukwezi kwa gatatu nyene. Uku kwezi turimwo tuzokwama dutangura isaha 11 z'umuhingamo maze turangize isaha 12, kandi mushiki wacu Claudine azoza atangura aduha ivyigwa vy'intungamagara, hama nanje umukozi w'ubutumwa bwiza ndabagezeho ubutumwa bwiza Yesu yifuza yuko mumenya bw'ivyizigiro. Kw'isabato ya 16 tuzoba dufise umubatizo udasanzwe kuri abo bose bazoba bashaka gutangura ubuzima bushasha, ubuzima bw'umutima mushasha, ubuzima bwo kugira impwemu nshasha, ubuzima bw'ivyizigiro bishasha. Abashaka kuzobatizwa kuri iyo genekerezo bose baca batwandikira kuri izo nimero nyene kugira ngo biyandikishe baje ku rutonde rw'abandi bazobatizwa ico gihe. Kino gikorane cyose c'imisi 14 muzoba muri kumwe na Claudine Habonimana ku ngo n'imiryango hamwe n'intungamagara, hamwe na Jimmy Nishimwe umukozi w'ubutumwa bwiza. Tukaba turi abizera b'Abadiventiste b'umunsi w'indwi, turi bamwe
mu bagize isinzi ry'amasigarira yasigaye yitondera amategeko y'Imana kubwo kwizera nk'ukwa Yesu. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Icigwa cacu ca mbere cuno mugoroba kivuga ngo umugambi w'Imana wo kuzana ivyizigiro. Icigwa duhereyeko nk'uko abakurikiranye publicite babibonye niki kivuga ngo umugambi w'Imana wo kuzana ivyizigiro. Umugambi w'Imana wo kuzana ivyizigiro nico cigwa cacu cuno musi. Ariko mu nkundire tubanze twishire musi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga imbere yuko tubandanya. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze kubw'ano mahirwe uduhaye guno musi twiga icigwa cyerekana ivyizigiro ugiye kutuzanira. Mwami ndasenze nsengera abantu bose bariko baradukurikirana imihingo yose barimwo, ubahe amagara meza, ubakingire ibibasamaza, kandi Mwami ubahe ubwenge bwiza bwo gutegera ino nkuru nziza bagiye kumva y'umugambi wawe ubafitiye wo kubazanira ivyizigiro muri ino si yataye ivyizigiro. Mwami ndasenze abagiye kudukurikirana, nanje ubwanje nisengera, ndabasengeye Mwami kugira ngo mpemu yawe ababeko hose inyuma ya kino cigwa baze kuba bari abantu bafise ivyizigiro bishasha mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo umugambi w'Imana wo kuzana ivyizigiro. Imana yaremye ibintu bitunganye ku rukundo rwayo. Imana yaremye ibintu bitunganye kubw'urukundo rwayo, nta gasembwa vyagira. Ariko ibibi kw'isi vyahavuye biza kandi biraruhije. Koko harakenewe ikintu kigarukana kuri ino si ivyizigiro. Turi kw'isi, isi yuzuye ibibazo, impanuka, imyuzurira hamwe n'ibindi. Koko abantu iyo twitegereje ibiba kuri ino si duca duta ivyizigiro, imiriro hamwe n'ibintu. Abantu bose barihebuye, koko barakeneye ivyizigiro. Iyo twitegereje neza kure cane, mbega hoba hariho inkuru y'ivyizigiro Bibiliya itubwira? Amapfa kuri ino si n'inzara ni vyinshi. Bagenzi, aho ugiye hose ubu abantu basigaye barima ntibimbure, kandi ino si yacu yarononekaye. Bibiliya irerekana neza yuko turi mu gihe neza na neza Yesu yavuze, nk'uko vyari biri mu minsi ya Loti be no mu minsi ya Nowa, niko bimeze no mwa kino gihe. Abantu benshi barasenga. Turi mu gihe c'uko hariho imiryango myinshi ya gikristo, imiryango myinshi y'abantu basenga, ariko kandi abantu benshi baribaza, none ibibi bikorwa no kw'isi biva hehe? Ijambo ry'Imana Bibiliya riratwereka ikintu kidasanzwe kumbure utari bwigere umenya mu buzima bwawe. Imana yaremye ibintu ari vyiza, irema abakerubi n'abaserafi, maze ibaha umukuru wabo Rusuferi ngo bayikorere. Rusuferi yari yarahawe ubwenge, ubwiza, ubushobozi butagabanije, yari umwishikira ku Mana. Abamarayika bose bari banezerewe igihe cose bari bumvira umuremyi wabo, barashikirana bakanezerwa, kandi n'Imana ubwayo nayo nyene yari inezerewe. Ezekiyeli igice ca 28 ku murongo wa 12 gushikana ku murongo wa 16, Ezekiyeli hariho ikintu atubwira cahavuye kiba. Atubwira ivy'umumarayika yitwa Rusuferi yahenzwe
agatakaza ubwenge Imana yamuhaye, akishimira ubwiza. Bibiliya iravuga ukuntu byagenze kuri uno mumarayika. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru. Uyu yaribonye, aragira ubwibone, maze ubwibone butuma yishira hejuru. Inzigo n'ishari byinshi byamuteye kuba urwanya amategeko y'Imana, mu gihe abandi bamarayika baba bariko barayoboka umuremyi, wewe yaba afise inzigo n'inzirikira, yiyumvira yuko nawe yoba uringaniye n'Imana, atangura intambara. Kandi iyo ntambara yatanguye kurwanya amategeko y'Imana, yatanguye kwigisha mu bandi bamarayika, hamwe mwondeka ngo abe ari njyewe umurongozi wanyu, hamwe mwofasha nkakubita kudeta Imana nkayikuraho, nzoca nkuraho amategeko. Nico gituma uno munsi Satani yakujije iyo ntambara yiwe ku isi. Abamuyoboka bose bategerezwa kurwanya amategeko 10 y'Imana. Ibi ntago abitanguriye hano ku isi, ariko nibyo yatanguye uhereye ku kugumuka kwiwe akiri mw'ijuru. Mu gihe abantu benshi bizigira kino kinyoma yuko amategeko y'Imana yakuweho, Bibiliya yo yitangaza ivuga ngo ibikorwa by'intoke ziwe n'ukuri no kuroranya, amabwirizwa yiwe yose arahamye, arashinzwe gushitsa ibihe bitazoshira. Bagenzi, Bibiliya ngaha muri Zaburi y'ijana 11 ku murongo w'7 gushikana ku murongo w'8 imbarira yuko amabwirizwa yiwe yose arahamye, arashinzwe, yamaho gushitsa ibihe byose. Naho Satani yatanguje intambara yo kurwanya amategeko y'Imana, ariko byaramunaniye. Na nuno munsi amategeko y'Imana aracahari. Yatanguye kwiyumvira uko yobikora, atangura gukora propaganda mu bandi bamarayika, atangura kubigisha. Urumva ibintu nibi hamwe nibi, urumva jewe murana Imana ni Imana irenganya, amategeko yayo nta n'umuntu n'umwe yoyashobora, amategeko yayo aragoye, Imana yaturemereje amategeko, yewe Imana ajya amategeko yayo no hamwe n'ibindi. Ibyo nibyo yatanguye kwigisha mu bandi bamarayika. Yarahanuwe ariko yanka kumva. Bibiliya iratwereka yuko Imana yamuhanuye, iramubwira ati hewe mugabo uzonzinda, reka ayo manyanga, reka izo propagande, niwumve. Yanka kumvira umuremyi wiwe. Uko niko abantu benshi bahanurwa mwakino gihe, bakabwirwa heba ibyaha, ariko bakanka kumva. Satani akiri Lusuferi yatanguye ubugumutsi bwiwe, maze yitwa Satani, bisobanura ngo umugwanizi. Intambara yo kurwanira ubutware mw'ijuru kiratangura. Bibiliya irabyerekana neza. Ntago tuzi ibigwanisho bakoresheje muri ino ntambara, ariko ico tuzi gusa nuko habaye intambara mw'ijuru. Abantu benshi birabatangaza cyane iyo babona abitwa yuko ari abakristo mwa kino gihe bagwanira mu rushengero, bagaterana ubutaburete canke ibindi. Jewe ibi ntago bintangaza. Iyo hadutse umuntu adashaka gukurikiza amategeko y'Imana, aho hantu hacaba intambara. No mw'ijuru ryera naho ryari ritunganye, kuvana Satani n'abayoboke biwe base kumvira amategeko y'Imana, haciye hatangura intambara. Ntago kugwana mu rusengero ari byo bishobora kukwereka ishengero ry'ukuri n'ishengero ry'ikinyoma, ahubwo mbere bagwanye hoba hariho akantu gatonyi ko kwereka yuko aho hantu hariho ukuri, kuko kugwana bisobanura yuko hariho abansi ukuri, hakaba n'abemeye ukuri. Ntago rero tuzi ibigwanisho bakoresheje
mu kurwana mw'ijuru, kumbure niba ari udutaburete, inkoho canke imipanga simbizi, ariko ico Bibiliya itubwira gusa nuko bagwanye. Bibiliya irabivuga neza hariya mu Vyahishuwe igice ca 12 ku murongo w'indwi gushikana ku murongo w'icenda. Mw'ijuru havyuka intambara, Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanana na ca gisato, igisato kigwanana n'abamarayika bacu, ntibatsinda, kandi mw'ijuru habo ntihaba hakiboneka. Ca gisato c'amahero kirakorogwa, nico ya nzoka ya mbere yitwa mugwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari kw'isi bose, gikororegwa kw'isi. Abamarayika baco bakororanwa naco. Bagenzi, intambara yarabaye. Ibintu kuri kuzuye nk'uko Bibiliya iheje kubitubwira. Baragwanye. Iyo habaye kwirengagiza amategeko y'Imana haca haba intambara. Yesu ntago vyamunejereje, ariko gusa yaciye yambara ibigwanisho vyo kugwana. Nico gituma Bibiliya imwitwa ngo Mikayeli, ni zina ryiwe ryo kugwana. Satani n'abamarayika bemeye kumukurikira baca batiburanwa nawe, batiburirwa hano kw'isi. Satani yaciye yirukanwa mw'ijuru. Bibiliya irabitangaza ivuga ngo ukuntu ukorotse uvuye mw'ijuru, wa nyenyeri yo mu rubungubunguwe, wa mwana w'umutwenzi, ingene uciye ugashika hasi, wewe watsinda amahanga. waribariye mu mutima uti nzoduga nje mw'ijuru, mpuze ingoma yanje isumbe inyenyeri z'Imana, uti nzovyagira ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'impera y'iburaruko, uti nzoduga ndenge aho ibicu bigarukira, nzoba nk'isumba byose. Yamara uzomanuka ushike ikuzimu, ushike muri rwagobo, ushike mu bwigobeko bwa rwagobo. Yesaya igice ca 14 ku murongo wa 12 gushikana ku murongo wa 15. Satani yarirukanywe. Bibiliya ikivuga ngo ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umugwanizi yamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Uwahora ari Lusuferi yiyemeje gukoresha inkomezi. Lusuferi bisobanura ngo marayika w'umuco. Yiyemeje gukoresha inkomezi ziwe zose ngo yihorere Imana ku kiremwa muntu. Yaciye yururuka aza hano kw'isi. Bibiliya irerekana ukuntu vyagenze. Yaratibutse aza hano kw'isi, kandi ibyiwe vyari birangiye. Yarahije gutakaza ivyicaro yararimwo. Icagukurikiye kwabaye kurondera plateforme, ahantu ho gukorera, aho yoshira ibirindiro. Mw'ijuru naho haramarira n'agahinda kubw'icaha cari cahateye. Yari yamaze kwirukanwa mw'ijuru. Cari gisigaye kwari kurondera hashinga ibirindiro akagenda gukoreraho. Kurundi ruhande naho mw'ijuru haragahinda n'umubabaro. Umuremyi yarababajwe cane no kugabirwa n'uwo yaremye, kandi Satani nawe inzigo n'inzirikira yaraniga. Urukino n'intambara birabandanya. Imana yategerezwa kwiyumvira co gukora. Imana yari yararemye amasi menshi. Imana yari yarategekanije ico gukora. Mu nama y'agakiza Yesu yari yaratoye umuti. Uwo muti nawo nuwo kugaragaza inosi yacu. Mana, mu nama y'agakiza Yesu yemeye kwitanga. Umuremyi aho nyene yaciye yururuka, atangura kurema,
arema mu minsi 6 ibintu byose bishoboka, ibiti, kandi ku munsi ugira 6 Imana yaremye ibikoko binini binini by'imigere binini binini, kandi kuri uwo munsi nyene Imana icirema umuntu. Bibiri ivuga ko yamubumbye mu ivu, maze irangije imuhumekeramwo impwemu y'ubugingo, acaba uwufise ubugingo. Uko niko Imana yaturemye, yaratubumbye, itubumba mu ishusho yayo. Mu ishusho yayo niho Imana yaturemye. Hari abantu bavuga ko Imana atariyo yaturemye. Kino ni kinyoma c'umugabo yitwa Charles Darwin hafi y'umwaka 1844, mu gihe ubutumwa bwahamagarira abantu gusenga iyaremye bwagomba kwamamazwa, ariko Charles Darwin wewe yakuririje inyigisho y'ikinyoma ivuga yuko abantu bataremwe ariko bavuye mu ihindagurika ry'ibihe. Birimbarira ngo Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati, igiti cyose cyo muri iryo tongo ukijye kukugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzukijyeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Itangurira igice ca 2 ku murongo wa 16 gushikana ku murongo wa 17. Ni igipimo gusa Imana yabahaye kugira ngo irabe urukundo bayikunda. Ubundi Adamu na Eva bagomba kurabira ku Mana ukugenda kuri Yesu, uko agenda nabo akaba ariko bagenda. Bagomba gutsinda kubwo kwizera, kuko kwizera Imana bagakora iby'Imana igomba, ntibakekeranye ku by'Imana yavuze. Kubw'ibyo, kugira ngo Imana irabe yuko bayikunda kandi badakekeranya ku byo yavuze, yabahaye igipimo gusa. Ibaha itongo ryose rya Edeni n'ibiti byari birimwo ngo bame babifungura byose, usibye gusa igiti kimwe cyari hagati muri iryo tongo cyatandukanye ikibi n'icyiza. Igihe kimwe Eva yari kariyerera, hari abantu biyerera ngo ngiye guteramira kwibarabara, urumva ngo reka ngo mbe ndisamaza hamwe n'ibindi. Satani niho yamufatiye maze yihindura mu nzoka, maze amaze kwihindura mu nzoka, Eva yumva inzoka iriko iravuga, kandi birivuga ngo inzoka cyari igikoko kirusha inkomezi ibindi bikoko byose Uhoraho Imana yaremye. Maze Eva yitegereza ico camwa ukuntu ari ciza, maze yumva yocihereza. Inyandiko z'iby'iyobokamana zivuga ngo Satani ntago yari gufata Eva ataronsa hamuhera. Eva ngo igihe cyose yazabona kiriya giti yamakekeranya. Kubera iki Imana yatubujije kujya kwa kino giti? Mu gishingo cyo kugenda gusobanuza Imana yari yiteze ikindi kintu cyo musobanurira. Satani amurabira muri ubwo bunyantege nke bwiwe, maze afata ingingo, maze araza ngo amugwishe mu cyaha. Uko niko abantu bose bakekeranya ku by'Imana yavuze. Uko niko abantu bose mu gishingo cyo gusenga no kumviriza ijambo ry'Imana ryavuze bafata ingingo yo kugenda guteramira ku bubare hamwe n'ahandi. Satani abifatira akabagwisha mu cyaha. Satani ahitamo guca mu nzoka kubw'ubukerebutsi bwayo. Inzoka Eva yabaye umuntu yiyemera yuko afise ibyo yamenye, yuko atowo muhenda. Uko niko abantu bo mwa kino gihe benshi bigira incabwenge, ngo baraciye mu ishuri ntawo bahenda, bakaguma mu buzimire batabizi biyemera.
Eva yigize incabwenge igihe Satani yaramubagije ngo nankana Imana yarababujije kujya ku giti na kimwe cyo muri iri tongo. Eva yavuze ngo toka hiyo, nta bintu ziwa, uri inzoka nyene pe, uri inzoka, nta bintu uzi. Imana yavuze ko ibiti byo muri iri tongo twemereye kubiryako, ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tubikoreko kugira ngo twoye gupfa. Murabona, Eva yarazi neza ikijambo ry'Imana ryavuze. Kumenya ivyanditswe murabona yuko bidahagije. Kumenya ivyanditswe ariko ukabikekeranya ko ibyo ni ibyago bikomeye. Inzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa. Mbega inkuru nziza! Abantu benshi bakeneye zino nyigisho nyene, inyigisho ngo Imana igiye kubakorera ibitangaza. Ntibakubuze gusambana, ntibakubuze gukora icyaha cyose. Eva araryoherwa cyane. Kumbe ndashobora kurenga ku by'Imana yavuze, simfe. Ni inkuru nziza. Abantu barakeneye ino nkuru nziza ya Satani yuko ashobora kuba asambana ariko ntazopfe. Abantu barakeneye kubwirwa yuko bashobora gusenga ibigirwamana ariko ntibazopfe. Barakenewe kubwirwa yuko bashobora kuba hari imborerwa ariko ntibazopfe. Abantu barakeneye inyigisho benizi zibahumuriza, zikabagumiza mu byaha byabo, ariko nabo imigisha Imana yasezeraniye abagororotsi nabikabashika ko batemeye kuvavanura n'icyaha cabo. Eva yararyohewe cyane n'ino nkuru, maze Satani amaze kubona Eva aryohewe amugerekera aka kandi kantu. Ntabwo gusa bigarukiraho, ahubwo Imana irazi yuko umunsi wakiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kubyo kumenya icyiza n'ikibi. Itanguriro ni igice cya 3 niho zino nkuru tuzisanga. Eva aranyurwa n'inyigisho, aba umunywanyi w'inyigisho zizimiza, kandi acarahagarara avuga ngo gumya ico ufise. Bibiliya ivuga ngo gumya ico ufise. Mugenzi, Bibiliya ntago ivuga ngo gumya ico ufise kubera yuko ugomba kubanza kuraba ico ufise. Mbega afise iki? Wamara kubona ico ufise hama ukakigumya, wabona ari cyiza ukakigumya, wabona ari kibi naho ukakireka. Iyo umuntu yitandukanije n'amategeko y'Imana akihitiramwo ibigabitanyo, ukubaha Imana akagukuraho, aba ariko arikwegera akaga. Icaha cazanye ingaruka nyinshi: ishavu, umubabaro, amarira, ugucika intege hamwe n'urupfu. Nimurebe namwe, Adamu wa wundi yaranezerewe, ivyizigiro byari byagiye, ahari umunezero hari hasigaye kugenda kwinyegeza. Namwe nimurabe, Imana yari yabahaye ahantu heza ho kuba, baca barahirukanwa. Ingero y'icaha irababaje. Ntiwishimire kuba mu caha, nta mahoro ku caha yigera haba. Muri Edeni umuntu yaratunganye kandi afitaniye imigenderanire myiza n'ibyaremwe byose. Ubucuti mu bikoko, ibikoko byari bifitaniye ubugenzi, umuntu yari afitaniye ubucuti n'ibikoko. Satani
amaze kudutera icyaha yategetse Kayini ngo asese amaraso ya mwene wabo. Itangurira igice cya 4 ku murongo w'10. Abagenzi baca barasubiranamwo. Satani amaze gutera icyaha, ibikoko byaciye bihindukirira abantu. Umuntu ubu nawe asigaye ameze nk'igikoko. Uri kuragenda hose wamutinya. Umubabaro ni mwinshi, ibyizigiro byaragiye, amarira ni menshi ku isi. Ingaruka y'icyaha n'urupfu. Impfu mwa kino gihe ni nyinshi. Iyo ngiye kumvuga ngo ukarabumenyi kiramunsi, ntegerezwa gusangaho umuntu nzi yapfuye. Abantu basigaye bapfa ku bwinshi. Izi ni ingaruka z'icyaha. Koko ibyizigiro byarabuze, harakenewe ikindi kintu kizana ibyizigiro. Imfuvyi kubera gupfa cane ni nyinshi. Isi yaremwe itunganye yahindutse isi y'agahinda n'umubabaro, isi yatakaje ibyizigiro. Icigwa cacu kivuga ngo umugambi w'Imana wo kuzana ibyizigiro. Igihe Adamu na Eva bacumura, umwagazi w'intama yarishwe, berekwa ko hakwiye kugira igipfa mu cimbo cabo kugira ngo ibyizigiro byongere bigaruke. Igitabo cy'Itanguriro ni igice cya 3 ku murongo wa 15. Imana yemeye gushiraho inyankane. Igihe Adamu yabana n'umugore wiwe Eva, basamye inda, maze Eva yibaruka umwana w'umuhungu. Iki ni ikintu kitwereka yuko Eva yari asanzwe afise bino byizigiro. Ibyizigiro Imana yifuza yuko ugira uno munsi. Igihe babyaye umwana wabo wa mbere, bamwise ngo Kayini, bisobanura ngo turamubonye, kubera yuko bari bazi yuko bibarutse umucunguzi. Imana yari yababwiye ko mu rubyaro rwabo hazovuka umucunguzi agapfa mu cimbo cabo. Yamara ntago ari umuntu yagomba kubikora. Imana yonyene ubwayo niyo yagomba kururuka, igaheba ubwiza n'icubahiro bwo mw'ijuru, maze ikaza ku isi. Yesu ko niko yaje, abaho nabi, ubuzima buruhije, ubuzima bw'umubabaro n'agahinda, kandi ababazwa mu buryo bwinshi bushoboka, mbere arangiriza ku rupfu rukabije rwo ku musaraba, kugira ngo wewe nanje twongere turonke ibyizigiro twari twaratakaje kubera ibyaha jewe nakoze, kubera ibyaha wewe wakoze, kubera ibyaha abantu bose bakoze. Yesu yemeye kuza gupfa kugira ngo bya byaha bihanagurwe. Bimaze guhanagurwa, abantu twongere turonke ibyizigiro. Ibyizigiro uno munsi ndiko ndakubwira nuko naho icyaha caje mu isi, ino si kabisi y'amarira n'amagorwa hamwe n'umuruho. Imana yarashizeho umugambi wo kugarukana ibyizigiro ukomeye biciye mu kwizera Yesu Kristo. Mugenzi, urashobora kugarukana ibyizigiro. Ijambo ry'Imana riraduhanura ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Uwo naho yarasanganye ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushika ku rupfu, kandi urupfu rukabije. Nico catumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Abifilipi igice cya 2 ku murongo wa 5
gushikana ku murongo w'icenda. Biciye mu kumwizera, hamwe wofata ingingo yo kwiyegurira Yesu Kristo no munsi, nawe izina ryawe Imana irashobora kurishira hejuru. Nawe uno munsi Imana irashobora kukugarukanira ibyizigiro. Uno munsi urashobora kubona ikindi kintu gishasha mu buzima bwawe, hamwe wofata ingingo yo kwiyegurira Yesu bicitwa uno munsi. Iki nico caseruye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mw'isi. Iki nico caseruye, nico kintu gihari gusa kigarukana ibyizigiro muri twebwe. Aya niyo mahirwe yandi ya nyuma dufise, niwo mugambi wa nyuma Imana ifitiye abantu, kugira ngo twebwe dushobore guhabwa ubugingo budashira. Nta kindi, nico catumye urukundo rw'Imana ruserukira muri twebwe. Suko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Icete ca mbere Yohana yanditse igice ca 4 ku murongo w'icenda gushikana ku murongo w'icumi. Mugenzi wariko urakurikirana ikigwa cacu cuno munsi, Yesu yaradukunze, nawe uhamagarirwa kumukunda. Mugenzi, fata ingingo yo kwiyegurira Yesu Kristo bicitwa uno munsi, kugira ngo ikimazi yatanze kibi cawe, nawe ushobore kugira ibyizigiro bishasha byo mwiherezo uno munsi. Mugenzi, uhamagarirwa kwiyegurira Yesu Kristo bicitwa uno munsi, nkuko natanguye mbivuga, kw'isabato kw'igenekerezo rya 16 ni kw'isabato izorangiza bino bikorane. Mugenzi, hariho umubatizo udasanzwe, ni kw'itariki 16 z'uku kwezi turafise umubatizo udasanzwe. Kw'isi yose tuzoba dufise umubatizo. Aho uri hose bazoba biteguriye kubatizwa. Wewe ico ukora gusa ni kutwandikira, hama natwe tukagushira ku rutonde rw'abazobatizwa. Mugenzi, ukaba uhejeje gufashwa n'ikigwa, ukaba wifuza kuja ku rutonde rw'abandi, nawe ukifatanya natwe mu nzira turimwo twerekeza mu bwami bw'Imana, ntutinde. Ushobora kwiyandikisha ku muntu yagushikanye ko buno butumwa bwiza, ni kuvuga wakoze partage, niba ari umugenzi wawe uwo musanzwe muganira, canke ukatwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Turasaba abantu bose bariko bariyandikisha, n'abandi bantu bose bariko barakora kino gikorwa mu gushikana buno butumwa bwiza kuri bagenzi babo, abamaze kwiyandikisha bose turasaba yuko babaduha, kubera yuko mu gihugu c'Ivyiza TV, ino TV ikora kugira ngo buno butumwa bubashikire, yarateguye ingororano izoha abazobatizwa kuri iyo genekerezo bose bafashijwe na bino bikorane. Nico gituma tusaba bose kubaduha bakaja ku rutonde kugira ngo ingororano zabo zizobashikire. Nanje ngiye kubagirira mwese isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami, urakoze kubw'ijambo ryawe uhejeje kudushikiriza. Rema gushasha imitima y'abantu bose bahejeje kumviriza rino jambo, uhindura ubuzima bwa buri muntu wese. Twese uduhe ibyizigiro bishasha, ibyizigiro byo mwiherezo, uduhe kuzobana nawe mu bwami bwawe. Turasengeye abagwaye n'abafise ibibazo bitari bimwe, abatanze imitwaro. Mwami, bose wumve gutakamba kwabo kandi ubagirire neza, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ivyigwa vyacu birabandanya no ku munsi w'ejo. Mushishikare gutumira abandi kugira ngo nabo bakurikirane bino vyigwa. Yesu yaradupfiriye, yifuza yuko tumwizera
kubera yuko ari hafi kuza kugira ngo adukure muri ino si. Ni igihe c'uko abari ku isi bose baza kuri Yesu Kristo bagatandukana n'icaha bigishoboka, kandi bakabatizwa umubatizo, kandi bakabatizwa mu izina rya Yesu. Icigwa cacu co ku munsi w'ejo ni ku isaha 11 gushika isaha 12 kizoba kivuga ngo ivyizigiro bitari vyitezwe. Mushishikare gutumira n'abandi nabo nyene ntibahombe kwa bino vyigwa bidasanzwe bidutangariza ivyizigiro bishasha. Anje umusavyi w'Uhoraho ndabasengera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwakire ijambo ry'Imana.